yaje ava muri leta zunze ubumwe za Amerika mu cyaro cya kabiri ni hakina ejo twaragarutse kuri amakuru novuga yiwe ariko kandi no munsi cyo twababwira gishasha mu ntamba mu rugamba nuko witwa Jospin Shimirimana na ruhombo kumbure novuga ntitugiye kuba tumubona muri zino nkino zibiri rwa Gambia no rwa Gabon bivanye n'iki n'ubundi ikibazo cha visa yibona yuko ki visit agiye kuba iboneka gutyo rero Etienne Ndayiragije yahise amusubiriza n'uwitwa Mohamed Amisi wewe amaze igihe ariko arabikora neza mu gihugu ca Misiri nihasanzwe akina kugeza ubunye mu cicaro ca mbere n'abakinyi ibona yuko hari abari ngaho ariko baraza ko byari byavuzwe yuko ku munsi w'Imana bisabwe ko nka bose baba bashitse ari i Dar es Salaam kuko nk'abatazokina ndibaza yuko ku basanzwe bari buraya dufate nka Nyange rukina ntabwo azokina ndibaza yuko Dimanche azoba yashitse i Dar es Salaam ndetse n'abandi ariko vyumvikana yuko kuri ico waruvuze ca Jospin Shimirimana we ntivyakunze kwaza Mohamed Amisi tubona agaruka urazi yuko mu nkino ziherutse ndibaza yuko ntiyabonyetse muri zinko zo kundetike cyo kuja muri Coupe d'Afrique vyakunze kwaboneka bivaye ari kumenyereza atamuhamagaje ariko ubu asuye kumuhamagaza ni ikintu ciza kandi nawe aravuga ati nimba nsuye kugaruka ntegeza kwigaragaza nkibonekeza kabisa kuko ibiriko biraba ni ikintu ciza tubona yuko ntitukibona vya bindi ngo amazina ngo naka ategerezwa kuza ni ikintu ciza kabisa no kuri je nshimira gose Etienne Ndayiragije avuga ati nta muntu kabisa equipe nationale ari cibare ciwiwe uno munsi ndashobora gutuma ko naka uyu sina mutumeko mwarayibonye na ryari muri liste yatumye ko hari abantu mutabona ko hari abandi mwabonye bagaruka byo byose vyerekana yuko hariho abari ko arakurikirana avuga ati ndabona naka ariko arakina naka ntariko arakina sinzovuga ngo ni Mohamed Amisha ninde ngo ni izina nkaca namutumako ariko ntegeza kumenya yuko mbega ariko arakina mbega ivyuwe bimeze gute mbega mu kibuga kina umwanya ungana gute aterera iki kugira ngo nawe ashobore kumutumako kugira ngo icamufashije nivyo rero urumva yuko nkuko Jospin Shimirimana n'umwe yaramaze igihe aronse umugwi hariya muri Turkiya mu caro ca kabiri twizere yuko nawe ari kukiva ariko arakora ariko nimba atashoboye kuronka kanya abandi baba bahari imiryango iba yuguruye barazana abandi rero ikintu ciza twizere yuko bizogenda neza ku munsi w'Imana ku mbuga turababwira ku munsi wa mbere ukungene abakinyi bamerewe ko bamwashitse hariya bose hama bategura urwo rukino rwa Gambia ndetse no rwa Gabon zose bazozikinira hariya muri Dar es Salaam zose ni i Dar es Salaam Donasiano rero yaje avano vuga mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yarakoze imyimenyerezo yiwe ya mbere n'intamba mu rugamba ejo kuri Centre Technique National kabona rero ko cari ikintu ciza cyane gose nako bitegekanje yuko atangura imyimenyerezo yiwe ya mbere n'intamba mu rugamba no munsi kandi baza ko ari imyimenyerezo hano mu Burundi ari ya nyuma ariko mbo kuko ejo barakoze imyimenyerezo nivyo ejo yarakoze imyimenyerezo ko yashitse hirya yejo ejo yarakoze imyimenyerezo yiwe ya mbere nivyo yuno munsi ndaza ko ari ya nyuma kuko ndibaza yuko nko ku munsi wejo umunsi wejo ngira bose bazoca berekeza hariya muri Tanzania nuko rero nakubwiye witwa Mohamed Amisi niwe yasubiriye witwa Jospin Shimirimana Mohamed Amisi raki asanzwe akina muri equipe yitwa Badaraite Al Mahala Badaraite Al Mahala ni mu cicaro ca mbere ngaho muri Misiri mu mpera zindwi bariko batsinda equipe yitwa Falcon kuko bari bageze ku munsi w'iganugira gatandatu bariko batsinda equipe yitwa Falcon ibitsindo 3-2 rero uyu mukinyi yarasubiye no vuga muri forme yararonse forme ziyu ubona ko ntiyagubwe neza canke ihiganwa ryo mu hari anyu muri Eredivisie ntihabaye vyiza yagiye arasubira inyuma cyane agaruka yaraje muri Portugal bari bamutijana muri Portugal mu byicaro bito ariko yari yasubiye inyuma iciza nuko we yitahuye avuga ati ko biri kose ndakene ni ngombwa yuko nja muri equipe ndonka umwanya wo gukina kugira ngo
nsubire novuga ngaruke muri forme zanje rero Ya peu kandi- importe novuga equipe iyo ariyo yose ariko mu nyuma hibonekeza ino equipe yo mu gihugu ca Misiri ciza nuko atatinye novuga kuyemerera ngo nuko ariyo muri Afrika cyane oya kuko ni ekipa ashobora kudugira ko nayo yavuga ati ni Premier Division ndashobora kuboneka ariko nimba ndi Portugal 3e division simvugwa ntibanamenya n'amakuru yiwanje Badaliyate rero niyo equipe asanzwe akiniramwo plutôt mu cicaro ca mbere muri Misiri ndakumenyesha yuko igana ryo muri Misiri mu mpera y'inondwi bariko bakina novuga umunsi w'igana ugira gatandatu uko nabigenda bikubwira rero Badalayite Baradiyate yitwa Baradiyate bariko batsinda ku bitsindo bitatu kuri bibiri ugiye kuraba kuri classement no equipe yiwe bafata ikibanza ca kangahe Baradiyate ni kibanza ca 11 mu migwi igira kuri 18 ukabona ko bafise amanota 8 yuzuye neza mu nkino zigera kuri zitanu bamaze gukina ko barafise urukino rumwe rw'ikirarane higana ubona ko riyobowe na equipe ya Pyramide FC ndetse bona ko basumba inota rimwe equipe ya Al Ahly hama izindi zigakurikira urumva yuko ari championa nayo nyene atari yo guta mu ndasa nikomeye kabisa si yo guta mu ndasa nuko rero nuko bimeze muri equipe nationale ariko ikindi tubamenyesha muri no equipe serukira gihugu nuko umugwi nako mukinyi yitwa Frederic Nsabiyumva ni inkuru nziza yamaze kongereza amasezerano y'imyaka 3 muri no equipe yiwe ya novuga yafashije kuduga icicaro ca mbere baba bamukeneye cyane numwe yabafashije gose equipe yitwa Vasquelas numwe yabafashije gose bagiye muri Premier Division bakeneye abantu kabisa nka ba Frederic Sabiyumva kugira barabe ko bashobora kwimekana muri Premier Division rero ni ikintu ciza imyaka 3 si mike bahari Buraya kandi uri kurakina nakajyo keza kuri we ndetse no kuri twego barundi nk'abantu rugamba amasezerano y'imyaka 3 urumva yuko agiye kuba novuga anagaragara muri championnat y'icicaro ca mbere muri Portugal anyinyana nizi za Swede nako muri Swede kuko ni ikintu gito tumaze kubona uravye abakinyi b'abarundi bari mu mahanga na cane ubona yuko uretse nk'aba Nduwarugira Christophe tubona nawo aho Nuvera ni gake twumva ari imyaka 3 bashobora guha umukinyi usanga ari 1 année 2 ans ariko twaza vyerekana ko uwo mukinyi kabisa ari kiremesha cyane gose nuko rero Vastilas tugiye kuyibona mu caca mbere muri Swede nuko ahandi ho imyimenyerezo novuga n'ubunyira cabandanya barategekanje nuko ko bafata urugendo mu mpera zino ndwi berekeza i Dar es Salaam aho novuga bazoba bagiye kubandanyirizaho imyimenyerezo urukino ni ku munsi wa gatanu niho Rosez kumenga barafite urukino lo 15 lo 14 lo 16 14 oya equipe nationale nkuru ni Rosez match ya mbere ni Rosez hazoba ari genekerezo nako arazoba ku munsi wa azoba ari ku wa kane azoba ari ku munsi wa kane hama ku munsi wa mbere lo 20 bakine na Gabon nuko bimeze ariko twarababwiye yuko equipe novuga yabigeme yoyo kugeza ubunye bafise match dimanche azoba ari genekerezo ya 12 umengo nejo equipe nationale yabigeme bazokina na RDC y'abadashikana imyaka ariko 200 nibo bazokina na RDC mu mpera zino ndwi cyo twababwira nuko ale Olivier Niyunge ko mutombora na Berize Ninahazwe nibo bavuga kwezubunye baherekeje ino equipe nserukira gihugu yabigeme bo bariko barondera itike y'igikombe yo kuzokina igikombe c'isi kuzokina igikombe c'isi ukabona rero yuko muri rusangi equipe nkuru yoyo yabigeme novuga equipe nkuru bobo match bafise ni Algeria azoba ari lo Mengoro 20 lo 19 gutyo onye lo 20 bazokina na Algeria azoba ari mu ndwiza
bobo basigaye hano bariko bakora imyimenyerezo uriko babagirisha imyimenyerezo ni usanzwe novuga ari umuyobozi ari umwe mu bajeje novuga komisiyo ya tekinike urumva ko ari ibintu byiza cyane gose abigeme bazokina na RDC urukino katurabe neza novuga itariki canke isango novuga match itegekanje ko hagati y'abigeme bacu hamwe n'ino equipe ya RDC Voilà, equipe nserukira y'igihugu y'abadashika myaka 20 bazokina na leta na Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo igenekerezo ya 11 urukino rw'ibanze hama urukino rwo gusubiriza barukine igenekerezo rya 17. Igenekerezo rya 17 hazoba ari ku munsi wa kangahe hazoba ari ku munsi wa gatanu w'indwiza. Ku munsi wa gatanu w'indwiza niho bazokina urukino rwo gusubiriza urumva yuko bagiye kuba bamara novuga indwi irenga hariya anye hariya bariko batamwitwe na RDC ni mu gihe aba anye bariko barondera itike kuzokina igikombe c'isi cy'abadashika myaka 20 ariko bakuru babo bazotaramwitwe n'igihugu ca Algeria mu kurondera itike kuzokina igikombe ca Afrika kizobera muri Maroc urukino rwa mbere rutegekanje ku igenekerezo rya 30 munyonyi igenekerezo rya 30 munyonyi urumva yuko hakiriho iminsi haracariho iminsi bobo rero baracakomeza imyimenyerezo mu kurindira novuga iryo sango ukabona rero yuko bobo imyimenyerezo kugeza ubu nyine novuga bakibandanya kuri centre technique ngaho onye mu Ngagara ngira ngo twogira ko novuga mu cicaro ca mbere muri Primus League Burundi hani wacu mu Burundi tuve mu ntamba mu rugamba gatoyi tubamenyeshe yuko no munsi wiganugira 13 uzobutanguye icese ukabona rero yuko no munsi hategekanje urukino rumwe kiki rugiye kuba ruhuze equipe ya Rukinzo na Tigre Noir Rukinzo na Tigre Noir equipe ya Rukinzo ifata ikibanza ca gatanu Tigre Noir bafata ikibanza ca 14 undabire yaronse urumva undabire equipe ya kane basumbana ngaha mengana baranganya ya gatatu baranganya 19 nako 20 ndabona kabisa iri joro mu gwa Rukinzo bashobora kurara mu kibanza ca gatatu nuko rero match igiye kuba yugurura journée ya 13 ni Rukinzo y'igipolisi na Tigre Noir igihe cy'isaha 9 kuri stade Urunani hama ku munsi w'ejo ni nkino zibiri zonyene zitegekanyije hagati ya Interstar bazokwakira Musongati kuri stade Urunani igihe cy'isaha 9 hama igihe cy'isaha 9 kuri stade Ingoma Gitega equipe ya Tel Aviv bazohakira equipe ya RB Masipiri hama ku munsi w'Imana ni nkino zigera kuri zitanu zizoba zisigaye Vitaro match ikomeye cyane gose kuri stade Urunani bazohakira equipe ya Bumamuru nabo nyene bacumbitse ngaho onye Buganda igihe cy'isaha 9 izo saha nyene mu Kayanza kuri stade Igatwaro bazokwakira Flambeau du Centre hama equipe ya Moso Sugar bazokwakira equipe ya Dynamique kuri stade Urumuri hariya anye mu Ruyigi igihe cy'isaha 9 izo saha nyene Muso nako Message Ngozi kuri stade Rukundo bazohakira Magara Young Boys ni mu gihe equipe ya Olympic Star kuri stade Umuci Muyinga bazokwakira Aigle Noir Rukinzo Tigre Noir biragaragara neza yuko intege zikomeza novuga ko babana nteyi cyane gose hano rero uko biri kose sinibaza yuko Rukinzo iza kuba novuga igirira impuwe equipe ya Tigre Noir nico ndakubwiye ni Rukinzo no munsi ubona yuko bagize ayo mahirwe kabisa ntibaregeze
baramukiye ca gatatu Mm. birabe neza kuko umenga kuva kuwa gatatu gushika kuwa gatanu baranganya amanota Nubundi barara mu kibanza ca gatatu ahubwo bazoba bahambije equipe ya Flambeau du Centre ya kabiri bafise amanota 25. Urumva Rukinzo kuba ifise 20 nayo nyene wumva ikikwiza 25. urumva rengaho ndabona Rukinzo kabisa Donc ifise kadiri keza kabisa bari donc Rukinzo runo rukino ko biri kose novuga bategereza kwitwara neza kugira ngo baprofite iyo avance ku bandi yego baprofite iyo avance ku bandi hama uko biri kose barindire ku munsi wejo cyangwa ibizo biraryosha Alonso iyo ukinye urukino nkuru ukarutsinda abandi atarakina wewe uba wikuraje rebra uposhe urabati mbe naka yofuma nyerera je nkigumira ngaho kuko wowe waheje akazi kiwawe rero Rukinzo ndabona bafite match nziza ni Tigre Noir mazi imisi iri mu bihe bitari vyiza ubona yuko kabisa icumbagira ariko ni Rukinzo ifise ebana ifise motivation yengeje ubona yuko bari determiné rero ndabona iyi match kabisa bayikaniye nako ndaramutsa kabisa cyane umukuru w'abafana ba Rukinzo hari witwa Digari kabisa bariko baritegura kabisa rero tunarukana na kera Digari kabisa nakomeye cyane gose Rukinzo Rukinzo rero afise team fans club no vuga ikomeye irimo baba cyane gose bakabura aba bandi hariya barafana cyane gose barafana cyane gose kabisa ngo bariteguye mu mwanya kabisa mu minota mike bazaberekeje hariya i Buganda rero naho ko ari match kabisa Rukinzo yovuga ati twewe iyi match ebana tuzaza kuyitsinda ndabona kabisa beza kwirarira mu kibanza ca gatatu canke ca kabiri bivanye baravye ibitsindo bamaze gutsinda ndetse na Flambeau du Centre vyose birashoboka rero n'amahirwe kuri bo ntibayatakaze kabisa ntibayatakaze kuko Tigre Noir abwe tiracumbagira Rukinzo nayo kabisa iri determiné rero nabura ko Tigre Noir no musi bagatsindwa bazoba bariko batanga amahirwe menshi novuga kuri equipe nka Moso Sugar mu gihe rero yotsinda Ako masoko nasi match ikomeye bafise match ikomeye ko biri kose ariko bo bariko baragwiza amahirwe no kwindi migwi nka Tel Aviv hari urabona yuko basumbwa inota amanota 2 na Tigre Noir urumva yuko nabo nka equipe novuga kumbure bo bataryoherewe kino kibanza barimo Tel Aviv hamwe Tigre Noir yotsindwa no munsi urumva ko barakaryo ka Tel Aviv nabo nyene ku kandi rero kuvayo bizobagora Tigre Noir kuvayo bizobagora cyane nuko Interstar bobo ni ku munsi wejo bazokwakira Musongati ni Interstar ubona ko nabo nyene kuri match zitatu baheruka gukina zose wapi nta cyavuyemo bagiye kuba bahura na equipe ya Musongati nabo nivyo baheruka gukina match zitatu zose ntibatsinze ariko bobo mu baranganyije kandi bagiye bakina n'imigwi ikomeye gukina na Flambeau du Centre ugakina na equipe ya Vitaro ukayinganya nabo uraza kubona yuko umwe kuri Musongati hano rero uko biri kose kuri Interstar iyi match novuga izo bidasanzwe kuri bo Interstar kwa chakanga kibanza ntigishemeye ca 10 nienda kubwira rero iyi match Interstar kayitsinda batangure rero kwitegura barashobora za ya accident kandi kuja deuxième division kuko uri kuri 10e place agatsindwa iyi match ubugiye kuri deuxième table muri ico gihe rero ngaho urabona yuko ubutangwe kabisa kwerekana intenke ziwawe ubugiye ukina n'indi migwi kuko match kuri kirumenga azotokina nande na Vitaro urumva ko batari match yoroshe urumva nk'uburavye Musongati igutsinze Vitaro uko mbona nivyo ni derby amari derby ariko ndavye uko Vitaro aho igeze naho Interstar igeze ibohagarara hamwe urumva bitaritsinze Interstar zo kuyamfonsa izo uriko irasanga za Tigre Noir muri nane muri mu bibazo vya nyuma hariya bitukura byumvikana rero Interstar iyi match ibwirizwa kuyitsinda kugira ngo ishobore kuguma hahandi basibwa ati basi ntituje mu bibanza vya 10 munsi bagaza vya 10 munsi ngaho kabisa bizo bimeze nabi cyane gose nuko rero match novugizo bidasanzwe siri tunovuga kuri equipe ya Interstar bakeneye amanota cyane gose ariko bitazoba byoroshe kuko ni Musongati nayo ugiye kurabiri ni equipe iri dynamique novuga kugeza ubunye
kuko yagiye yankira equipe nka Flambeau du Centre ko itayitsinda, equipe nka Bumamuru ko itayitsinda, equipe nka Vitaro match zitatu zari zikomeye ku ruhande rwabo ariko nta na rumwe bigeze batsindwa. Umva yuko ko ari equipe novuga ya Musongati ubona neza yuko ibangamye cyane gose muri kino gihe, kumbure kuri Interstar kazoba kazi kadasanzwe ku munsi wejo kugira ngo babave imbere, ariko kandi match yindi novuga twovuga ni match ya Vitaro na equipe yande hazo ari ku munsi w'Imana, kuko ino match yo ku munsi wejo Tel Aviv na Masipiri ko bikose n'imigwi ibiri novuga umwe muri bo ari ngombwa yuko ayitsinda, ariko ugiye kuraba format we Amasipiri ni equipe ubona yuko ejo bundi batsinze Kayanza United Amasipiri kiraza 2-0. Amasipiri kiraza ndabona ngaho nubwo bari hari kuri stade, kandi Amasipiri genda urabe novuga ni equipe hambavu yo gutsinda Kayanza bari batsinze novuga ejo bundi equipe ya Interstar kubusa. Amasipiri kiraza yotsindiye match ya Tel Aviv yo bigize ka parcours keza kabisa, keza bo bariko baraduga kandi uraza kubona yuko kuri Tel Aviv Amasipiri hari akantu basumbije Tel Aviv. Gusa ni vya bindi usanga iyo umuntu akwakiriye aho yakirira ntubuzi nyene ibintu bimeze arabafara canke, ariko ndabona Amasipiri yotsindiye match vraiment bwiza ka urugendo gwiza kabisa. Ikivugo cy'Amasipiri ni turamena turaturitse babize ikivugo ciza cyane gose iyo bagikorera ko buri munsi. Oya aba ntaho bavuga kuri byinshi ni bashasha mu ciro ca mbere, byumvikana yuko nivyo bariko barakora bitanga kuba vyiza vyatangwa ari bibi, narayimvuze batsinze iyi match azo bari match nka zitatu zikurikira batsinda azoga parcours keza. Rero ndabona yuko nabone bariko baripanga ni yama equipe ishobora kubona ati sezo ikurikira ugasanga baripanze Amasipiri raje ugasanga imeze neza. Sino uko imeze ubu sinabi kabisa, sinabi si ya equipe ishobora kuvuga ngo wapi vyanse ngo ivyaho nta kintu. Nuko ku munsi w'Imana ni match izoba ari ya kukatana shoka niko bayita. Ayo kabisa, match ya kukatana shoka, match capital kabisa. Si match ya Ronso iyi match nariko ndaraba ukungene ndifuza kuja kuyiraba. Nizoja kuyiraba ndiko ndaraba ukungene ushika hari ahantu ari Uganda dimanche, hari Uganda kabisa ndashaka kuja kuyiraba gose ko ni match, iyi match ni match abantu benshi biteze. Urumva meme si twavuze ati sinzi ko Mutombora yaba yajaye n'abakobwa Mutombora yajanye n'abakobwa bakorera yari match entre le maître son élève, ariko ni match ubona yuko Bumamuru na Vitaro nivyo nkuko nariko ndabibwira kocha Paris nti ujya mu match ikomeye waravuga ati yego irakomeye ariko burya izo mpejeje nizo zikomeye gusumvya. Kandi nivyo vyavuze uko uri kuraraba Bumamuru muri kino gihe ni equipe ikica mu bibazo ikuca mu bibazo kubona ishora kunganya incuro zitatu gatsinda ejo bundi batsinze yego naka motivation burya batsinze ni Olympic Star inde Bumamuru batsinze Olympic Star kandi baca bongera batsinda novuga urukino rw'ikirarane equipe ya Kayanza United. Byumvikana yuko Vitaro uravye forme bariko na Bumamuru sico kimwe. Vitaro uravye match maze gutsinda ariko sico kimwe, ariko equipe ya Bumamuru iri kwiritora kuri izi match novuga zitanu baheruka gukina bariko baritora uko biri kose. Rero umva ni ico Paris ntagikorereko kumbure bari zikomeye Flambeau du Centre ngo ntidutsindanye ege none yitsindiye iwabo Musongati wabo ndayibuje ko insinda ego naje sitayitsinze. Urumva iyo umuntu atagutsinze uzi uri mu kiyaga ca mbere uriruhutse uravuga ati kabisa mvuye gutora izuba kuko nta ntwaya amanota atatu tugabuye rimwe byumvikana yuko izahejeje seve zari zikomeye, ariko no munsi Bumamuru na Vitaro aho bakira bose ni bamwe. Ni match zo kubikomeye cyane gose. Kumbure kuri Vitaro urukino rwari kuborohera, ndavuga urukino bagi gukina na Bumamuru rwari kuborohera no byo barukina mu misi heze Bumamuru itari byitora. Kuko uraza kubona yuko Bumamuru harageze
hariyo periode kanaka novuga byabagoye kabisa, birabagora kwiyegeranya, birabagora novuga oya ariko kwipanga nawe uvuga neza. kwitora yitoye kuri equipe ziye Oya mbore igiye kuraba si ntabwo ari equipe mbi, ariko siza equipe ziri ku rwego rwa Vital Olympic Star raba oya Kayanza urabe ibiri uretse no kuracamo gutsinda ariko ugenda urabe Bumamuru barankiye imigwi ikomakomeye kwibatsinda, barankiye Message ngo zikwibatsinda, barankira Dynamique kwibatsinda, barankira ekipe ya Musongati kwibatsinda ni espoir kuri Bumamuru. Yego hari ko fatira kuri bira ya match zitanu za Bumamuru ziherutse. Iyi Dynamique niyo yatsinze Vital, ariko kandi Message ngozi ni ekipe nayo nyene ugiye kuraba no bya Simbi ivuye gutsinda hariya Anya Aigle Noir, ukacuza no vuga kuri no ekipe ya Musongati nayo nyene barahagaritse Vital. oyo iko biri kose match irakomeye. Bumamuru bagiye kuba bakina na Vital mu gihe ciza niko no bivuga uruhande rwabo, bari kuba bamaze kuba kandi no kuri Vitaro bona bagize rohoto ya bona yuko yagarutse jo bundi match ya Musongati nayo yakinye jo bundi tumubona umenga yari yatabona imyemenyerezo mu gisega gihugu niba ntihenze rero niba ashobora gukina match. Si Jordan hari muri equipe nationale yatumwe oya ndibaza yuko kuko bari bavuze yuko yari yafashwe na malaria bakamiti ndibaza ko yagarutse ariko ni match ikomeye kabisa, ni match ikomeye ubona yuko antwe mu match ahari uretse derby ya Interstar na Vital nayone arama derby atagifisa kanovera uravye Interstar nivyo irafisa abafana benshi ariko no musi ntihakiri ibyazaguvu nyinshi, ariko match ya Bumamuru na Vital n'abantu benshi kabisa bari ko baragerageza kuvuga ati tuzoje kuraba iyo match, na jewe ndimuvuga ni match kabisa nigeza kuba ndi Buganda kabisa ko ni match iryoshe imeze neza, ubona yuko ari abakinyi beza menyereza beza, ni match kabisa ubona yuko ikomeye cyane ikomeye cyane gose nuko bimeze, gihushanye kiri hagati ya Vital na Bumamuru na manota 10 yose, ariko urumva yuko nyene kaba yakagorana nubwo kagiye karashikira ikipe ya Bumamuru. Ubona neza yuko byabagoye gufatisha neza novuga mu ntango za championnat, kugeza ubunye Bumamuru bacasigaje urukino rumwe rw'ikirarane, kurindira novuga nabo nyene bakaraba ukungene bazorangiza fazare bahagaze. Ariko kumbure kuri Bumamuru nakajyo keza ko guhagarika Vital kugira ngo Bumamuru bahagarika nubwo nabo nyene Bumamuru bahagarika Vital champion uko bikosi yogira ikayitsinda yoba mbisi ebana niho wowe ati Bumamuru iraje kabisa kandi wabakoreye affaire imigwi myinshi gusa rero ceje perko imigwi yo ngaha mu Burundi yikomeye kenshi bagabura inota rimwe rimwe nta jambo batanga kabisa. Rero turindira ibyo ku munsi w'Imana no kurindira azo ari ku munsi w'Imana. Kayanza yoyo ko biri kose ni byiza yuko imigwi bagiye kuba bakina nayo muri bino bihe baza bagaprofita no vuga ndavyite kano kajagari kari muri Kayanza United ko biri kose haba equipe nka Tel Aviv nako equipe nka RB ya Masipiri baje bakuramwe ibitsindo bibi bari babasanze mu hariya mu Kayanza. Umuntu ariko aracumbagira uramuprofita nyene kandi ni byiza cyane gose. Amasipiri babakoze 2-0 ejo bundi Bumamuru babatsinda 2-1. Flambeau du Centre kubera iki nabo batokora no vuga nk'ivyo ino migwi yakoze kandi yari equipe iri muri course nayo nyene. Flambeau ko yaro amahirwe menshi kuko iyo match dufate Flambeau ni difference do 3 points donc 4 byumvikana yuko Vital yo hagarikwa na Bumamuru. Flambeau uri kwegereza cyane Flambeau ni amahirwe ifise. Flambeau match vuga ati turayitsinda uko biri kose, haba turindira twumva ivyo Vital iza gukora turabe yuko igumi dusiga canke twayegereje ko biri kose nuko bimeze. Kayanza hari ikintu kitariko kiragenda neza, wanashima birayikora ko no mu musaruro. Raba mu nkino zitanu baheruka gukina n'urukino rumwe gonyene batsinze, izindi barazinganya 2 ariko 2 ziherutse nyuma yazijya ngorane nako Kayanza kabisa nta kigenda na gato. Flambeau du Centre bo bihagariye neza cyane gose. Equipe ya Beni irakoze
asanzwe ari icegera ca kapitene ni witwa Asmani Hamisi bitwa ba Musangari umwe mu bakinyi beza cyane gose muri Flambeau du Centre hagati mu kibuga yahoze muri za Aigle Noir ba Benjamin Rukundo yahoze muri za Musongati Leti ngaha anye mu Cibitoki kuri witi nuko tuje ku rukino rugiye guhuza ku munsi w'Imana nyene Moso Sugar na Dynamique ni Dynamique itarasha namba Dynamique kabisa Moso Sugar match izo bikomeye mu Ruyigi hari kuko biri kose je ndabona yuko ino migwi yose igiye guhura bari kugwego kabisa rusa nkaho rungana raba Moso Sugar nabonye baheruka gutsindwa kera Moso Sugar burya kuko baheruka gutsindwa hari kera cyane hari genekerezo rya 8 kwezi kw'icumi nico ragenda kubwiye urumva yuko haheze ukwezi kose ndabona Moso Sugar izohagarika Burundi Sport Dynamique Moso Sugar imeze neza muri Moso Sugar bagahagarika Burundi Sport Dynamique ndabibona uzobimbaze ku munsi wa mbere kabisa ndabibona birashoboka birashoboka ariko ko biri kose Dynamique nayo kuri zimwe baragira yego Dynamique urazi yuko bataratsindwa ariko gutsindwa nabo nyene kera bo ariko bo kwezi kuranarenga badatsinzwe badatsinzwe match gusa ndabona bashaka kunyerera kabisa gusa bakayitsinda bana yoca jenga ndabona amahirwe menshi nayo kunganya ahubwo yego birashoboka ariko ndabona nanje harimo de pourcentage za victoire za Moso Sugar nukurindira tukaraba ariko n'imigwi ibiri no bwigiye guhura basa nkaho banganya no vuga bari kugwego rumwe ivyo ibizoryosha runo rukino cyane nuko ariko kandi ku rundi ruhande ni message Ngozi bazoba binobeye niko no bivuga nukunoba amagara ngozi batangaza baravyina shareka byo bino abana bavango ya nguranta bugitike mu message yayo batabuza abaga kandi osangiriko basanga bazoba bayishize ko hari message Ngozi Magara Young Boys equipe imwe yonyene yemeye yuko banganya no vuga bagabura amanota ni Moso Sugar yonyene izindi zayiciye izindi zose ni 3 points masipiri zande zigira ari umunsi yabatangaje Magara niyo yocemera yuko umunsi Magara yatangaje abantu ingebe muzora kandi nizotangaza abantu gutsinze ngo equipe nkaza Kayanza canke za Olympic Star izotsinda urufiri runini kabisa abantu batangara nka message ngo we nkara hinguzo wabwiye jewe Magari gatsinda message ngo yareka ndeke ndamubaho umukoca wanje Ismail Nduwantare ariko ari umusozi watangaza kabisa mu bihe bibi pe ari umusozi watangaza Ismail uya namenyeye uri bukigana Magara Boys ari imeze Jenzo kunwesha icyayi rendi Magari itsinze ngorero muti Ismail ngorero muti cyane kinji kandi rero pana ahantu habaye oya kabisa ahantu yikwije hameze neza ahantu hari wifi wanashima ko aranyumva Ismail ga ubwira nsigaye bakugasha yenzo kugwa inyuma ahantu hari wifi kabisa kandi baguha meni umuze zotangaza abantu baguha meni ugasoma sawa yego uzonyibutse aho naho zora nkubu karabahagaritse uranganyije sinavyo mbona kabisa message Ngozi message Ngozi baheruka kunyerera ryari baheruka kunyerera batsindwa na Rukinzo hari kwigenekerezo rya 13 musi twibuka izi gandagurwa ryande ya Rwagasore urumva ko hari kera reka zokora umuti Ismail nanje ibyo nakwemereye nabyanditse ahantu ariko match ya nyuma ni Olympic Star match ya nyuma tworabira hamwe Olympic Star bazokina na Aigle Noir Olympic Star ubona ko itoroshi wabo muga bazoba bari muhira ari kuri stade mbona muri kino gihe Aigle Noir match bakinira hanze nizo ziborohe
reka turugira kandi uko biri kose kuri Aigle Noir imaze iminsi ivyitwaramo nabi wo bisigura gute kabisa hamwe usubira kandi ugatsindwa na Olympic Star nibagarukana icizere vre ko biri kose Olympic Star nivyo Olympic Star kandi ariko Olympic Star nayo iri mu bihe bibi na Olympic Star irayumba nayo Aigle Noir uko biri kose ino n'intsinzi kuko hamwe batotsinda Aigle Noir simbona ivyo bosigurira abakunzi ba Aigle Noir ndavuga yaba bakinyi yaba abamenyereza kuri stade umuco ingo zora Olympic Star ko biri kose Aigle Noir nahabo ho kuyambika umutamana ariko ni match novuga no bucambo cyawe itabisanzwe niba yoroshe iyo umuntu musanze muhira kuko hariho intara zo ngaha mu Burundi iyo tuzuye kibu zisanzeho hari Muyinga Igitega mu Kayanza hari za muri ho urumva yuko basigaye bakira ari benshi Aigle Noir ho nabona bari benshi gusimaza iminsi vyitwaramo nabi iyi match iri equilibre kabisa nuko Aigle Noir bazogenda urugendo rurerure bava mu Makamba berekeza mu Muyinga izo wabyoroshe reka uzikiru nabonye Aigle Noir match iheze babagiye kwe basi baripanze basi equipe bisi babinjiye muri bisi fye ora nijya bisi ya Aigle Noir ijya anye ebana ijya anye nibwo wibwira ati tuve saa sita z'ijoro ngaha anye twerekeze Uganda cyane mu Uganda Kampala ni direct gusa navuze ni shane burya n'abakinyi bashika basanzaye urazi ugiheza match uca muri douche guca muri vestiaire kwaca wambara direct muri bus bagacafata urugendo kandi waza yuko ufashe urugendo ufate nk'ubu Muyinga Makamba uvuye Gitega Makamba Muyinga Makamba cyane Muyinga Makamba ho ufata kwanza amasaha agira nko kuri 3 uri mwibara ngo ushike Gitega canka 2 gacuva Igitega amasaha agera kuri 4 arenga n'inusu kuva Igitega Makamba nane gucyo ico gihe je nayo kuri match ya Aigle Noir na Musongati ico gihe twari kumwe na afande hari ya Raja undi namuramutsa cyane gose Imana Raja ico gihe haragwivira imvura nyinshi kuko batashe hariko haragwa imvura nyinshi n'urukino rwageze guhagarara umwanya utari muto umuyimo arasora ruraba ico gihe match yaheze ari 1-0 eyo mugwa wa Aigle Noir haba baratana bwa ati abantu babarushe kwe yaba ni imvura urumva mu mvura hari ukuntu tegeza kugenda nyene n'umushoferi hari imvura nyinshi vraiment nyinshi gose ndagata nk'abakinyi barushe kuca wicara mu muduga amasaha nk'ivyo vuze nk'amasaha nkane sha ni habe none bagira ati mwebwe entraînement ya lendi vraiment sindabahara ko ni mu ruhuki no Primus League Burundi rero kugeza ubunye ni Vitaro bayoboye kibanza ca mbere amanota 29 Flambeau du Centre barakurikira amanota 55 ku kibanza ca gatatu ni Messager Ngozi bafite amanota 22 bayanganya n'uwa kane Aigle Noir bayanganya n'uwa gatano equipe ya Rukinzo uwa gatandatu ni Bumamuru bafite amanota 19 barayanganya na equipe ya Musongati bindwi amanota 19 nyene abo 8 ni Dynamic bafite amanota 16 abicenda ni equipe ya RB Masipiri amanota 18 ariko barayanganya na equipe y'icumi ya Interstar 11 ni Kayanza United amanota 13 mu kibanza ca 12 ni Olympic Star bafite amanota 12 nyene equipe ya 13 ni Moso Sugar bafite amanota 11 hama murongo tukura ni Tigre Noir ba 14 bafite amanota 10 hama Tigre Noir nako Tel Aviv bafite mu kibanza ca 15 bafite amanota 8 equipe ya nyuma ni Moso Sugar nako Magara Young Boys kibanza cha 16 ni nota rimwe ryonyene kiki championnat yo mu cicaro ca kabiri bagiye kuba batangura mu mpera zindwi zokurikira igenekerezo rya 16 byari biteganje yuko novuga ihigano ritangura novuga no nako mu mpera zinondwi ariko ni higano ubona neza yuko bavuye novuga bonguruza isango ni novuga Ligue Nationale be cyangwa mu cyaca kabiri ubona ko journée ya mbere twogenda tuyigira ko ni imigwi igabuye mu matsinda nkuko bimeze itsinda rya mbere ry'Ibujumbura ni imigwi 8 itsinda rya kabiri giyo mu ntara hagati mu gihugu imigwi 8 mu tsinda rya mbere hariho equipe ya Academy Deira nako
nka equipe 1 bagi bagira ngo equipe 1 2 3 4 5 6 ndabona equipe 1 ni equipe ya Buja City na equipe 2 ni Muzinga FC hama equipe 3 ni equipe ya CKF equipe ya CKFA Football Academy CKFA Football Academy hama equipe inovuga bari bahaye nimero 4 ni Academy bubumwe ama equipe bahaye nimero 5 ni equipe inovuga ya Academy Deira zitandatu ni Le Croco uraho ko bayishize ino novuga muri pole y'Ubujumbura okay hama indwi ni equipe ya Derrière hama umunani les Jeunes Athletiques ku ruhande rwa groupe B equipe bahaye equipe navuga bahaye nimero ya mbere ni New Force Academy nimero ya kabiri ndabona ni equipe ya Unité New Oil hama nimero ya gatatu ni equipe zo kwikarifya hagati ya Delta Star na equipe yande ya Musongati Academy. Delta Star yaratsinze urubanza yaratsinze urubanza navuga rwari ko ruyihuza na Barcelona guye kuraba ku munsi w'ejo narabisesanguye neza hama turindire kumenya no bwisango rya match zibiri novuga zizohuza Delta Star na Musongati Academy ariko ko biri kose ni vuba cyane gose muri nondwi nyene kugira ngo bantame deuxième division naco gituma baci bareporta bareporta bashaka gukinisha iyo match ya Musongati Academy na Delta Star amizotsinda ntavyo kina vy'amafinale canke iki bazoba mizi zibiri zizogenda nuko byifashe kipe ya kane bahaye nimero ya kane ni Panthère Noire FC hama kibanza cha nimero ya gatanu ni Garage Express nimero ya gatandatu ni equipe ya Buganda City nimero y'indwi ni equipe ya Lumière de Ngozi hama nimero 8 ni equipe yande equipe ya Royal Vision 2026 iyo ni equipe novuga yafashe kibanza cha Royal rero kuri journée ya mbere ico no kubwira nuko igenekerezo rya 16 hazo bari ku munsi wa kane equipe kuri City N ya Buja City bazotamutwe na equipe ya Jeunes Athletiques hama kuwa gatanu gihe cy'isaha zingahe 9 kuri CTN CKFA Football Academy azokina na Le Croco hama ku munsi wa gatandatu igenekerezo 18 ndabona isaha indwi kuri stade Umuco New Force Academy bazokina na Royal Vision 2025 26 plutôt hama igihe cy'isaha 9 n'igice kuri ico kibuga kuri stade Umuco niho bazokinira ni TFC bakine na Lumière de Ngozi ndabona ku munsi wa gatandatu nyene kuri CTN Muzinga bazohakirira Derrière hama igihe ku munsi w'Imana ndabona kuri kibuga navuga na hano ntaco bashizeko ngira ngo bazokimenyesha mu nyuma hagati uzoba ya ronsa mahigwe hagati ya Delta Star na Academy no Musongati Academy bazoca bakina na Buganda City kuri journée ya mbere hama kuri Nkuru Nziza Peace Park Complex ku munsi w'Imana equipe ya Panthère Noire bazokina na Garage Express Gitega hama Academy ubumwe bazokina na Academy Deira FC kuri CTN gihe cy'isaha 9 ku munsi w'Imana nuko byifashe novuga muri zino nkino za Ligue B tuzogenda tugaruka novuga kuri binabiri yabizoba biriko biragenda bihayagwa ariko cyo twababwira nuko hano namaze kuba mbona novuga itangazo rihamagarira novuga abifuza kuza gukurikirana inyigisho novuga z'ubumenyereza cyane novuga zibanze za grassroots muri commune Nahangwa bamaze kuba novuga bahamagagwa cyangwa batumwako ni association ya football yo muri commune Nahangwa ubona ko ifatikanyije n'ubuyobozi bw'ubuhinga bw'igihugu DTN ariko kandi na FFB bamaze kuba novuga batumirira abagiye batandukanye bifuza novuga gukurikirana zino nyigisho za grassroots yuko bo nyaragasa kuza kwiyandikisha guhera ku igenekerezo rya 20 gushika ku igenekerezo rya 24 z'uko kwezi ukabona rero yuko iyandikwa rizobera muri imwe mu masare yo muri zone Kinama
rero kugira ngo bikunde kwiyandikisha canke bikunde wiyandikishe urasabwa novuga ibi bikurikira harimo CV yawe harimwo fotokopi ya karanga muntu yawe hariho ifoto imwe ya passport ndetse n'amafaranga 35,000 byo kwiyandikisha hama barasaba kandi novuga kuza kwiyandikisha ku bwinshi mu bigeme baratera intege abigeme kuza ari benshi cyane gose muri zino nyigisho kuko bobo amahirwe bobo bayafise ku bwinshi urumva ariko kandi kuri we wese novuga yoba afise ivyo yobaza kuri izi nimero 61 majana 765 majana 359 canke 79 majana 989 majana 5 na 12 canke 77 majana 568 majana 480 akaba rero yuko hano no communique yatewe ku mukono n'usanzwe novuga ayoboye novuga dino shira hamwe ry'umupira w'amaguru muri commune Ntahangwa n'umushinga nahe Ndayisaba Omar Tassin nuko rero byifashe mu nkino za kivandimwe zitegekanje novuga mu mpera zino ndwi nta nyinshi twagiye turabona nta nyinshi twagiye turabona uretse yuko novuga ama equipe corporatif novuga zo bari mu kibuga nkuko bisanzwe muri equipe y'abawigeze ni tournoi novuga interne mu bagigeze igiye kubibandanya kiki irahuza abaperezida batandukanye bahurikiye mu matsinda abiri ku munsi w'Imana uheze President Elia yatsinze Jimmy twaragarutse novuga kuri no rukino ibitsindo biri kuri kimwe rero Elia afise amanota 3 kugeza ubundi ariko kandi kuri no munsi w'Imana novuga hirya yejo President Canada azotara mwitwe na President Fiston ni match nayo nyene novuga hano yo kugwanira amanota 3 Doko vyifasha ariko hariya anye mu rubirizi twagiye turaronka makuru avuga novuga yuko harategekanje novuga match mu rubirizi ni championnat novuga y'abakadiri kwirahabera hariya anye championnat y'abakade iri kwirabandanya hariya anye ariko ugiye kuraba novuga ino championnat bakade yo mu rubirizi nuko bageze muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma urumva yuko ari champion igeze novuga iri kwiragana novuga ku musozo waryo rero ugiye kuraba novuga hariya nuko usanzwe arongoye ino championnat bakade muri zone rubirizi atumirira novuga abakonzi b'inkino muri kariya karere kugenda gushigikira novuga zino nkino z'abakade nuko natwe tuzogerageza kuza turabakurikirana no makuru kugira ngo tuze turababwira izoba biriko bigenda byipasa hariya anye muri za rubirizi zande ariko nahandi hagiye atandukanye muze muraduha makuru yaho muze muraduha makuru yaho biri vyiza cyane gose tugiye nawe twiyabwiya novuga ayobye abakunzi b'inkino kuko ni yabo yabo aronse nkunde nibutsa abantu ku rukino rwa Vitana Bumamuru muri tribune kwinjira ni ahasanzwe muri Porto ni 3,000 turi muri Porto ni 3000 tribune ni 5,000 VIP ni 10,000 abazokorekeza hariya rero kuri stade hariya Urunani i Buganda kuri Porto mumenye ko ari 3,000 muri tribune ni 5,000 hama kuri VIP ni 10,000 by'amafaranga y'amarundi